Nitwa Nduwimana Jean Marie, hanyuma nkaba ari jewe mpagarariye ishyirahamwe l'Association pour l'investissement global de l'éducation au développement entrepreneurial AIGD mu mfunyapfunyo. Hanyuma nkaba nashimye kuza imbere ngaha yanyu kugira ngo mbanze ntange umuco nisunze ugwete ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo indero. Nikete ryandikiwe Université Equateur, ryandikwa itariki 2 ukwezi kw'icumi na kabiri 2024. Nugwete ruhagarika igikorwa cyari cyateguwe kijyanye no gushikiriza impapuro abanyeshure bahejeje ngaha kuri kaminuza. Igikorwa cyari cyategerezwa kuba itariki 4 z'ukwezi kw'icumi na kabiri uwo mwaka turimwo. Ndishura kuri urugwete ntagiye ku ruhande rwa universite, mugabo ku ruhande nk'umuntu ahagarariye ishyirahamwe AIGD imbere y'amategeko, ari naryo ryene kaminuza ngaha. Nza kwisunga hanini mu gushaka gutanga umuco ku vyo ubushikiranganje bwavuze, buvuga yuko ico gikorwa cyo gutanga impapuro z'umutsindo cyateguwe n'inzego cyangwa n'abantu batabifitiye uburenganzira imbere y'amategeko. Nico gituma nza kuvuga ku bintu ahanini 2 cyangwa 3. Icyambere, nagomba mumfashe kumenyesha abarundi n'amakungu na cyane cyane abarongozi bacu, mpereye kuri ministeri mu vyijejwe harimwo ubumenyi, ko ivyabwiwe ministeri ari binyoma byambaye ubusa, kuko iyo bavuze ko inzego zari zateguye ubwo rubanza rwo gushikiriza amadiplome atabubasha bwari bubifitiye, no kuvuga nta gwete gwemeza yuko izo nzego zashizweho mu mategeko. Icyambere rero nagomba kubanza kubereka kugira ngo ivyo muza kuvugana mwebwe mu bivuge nk'abanyamwuga, mu bivuge mufise ivyemezo. Nagomba ndabereke prise d'acte yatanzwe n'ubushikiranganje mu vyo ijejwe harimwo ibintu by'amashirahamwe, no kuvuga le ministère de l'Intérieur. Ni prise d'acte qui date du 1er mars 2024. Ngiye ngaha nimwashaka muraza kuyikonsulta ntuzenyero document. Ni document authentique, si document yabaye fabriqué quelque part. Uwo ni umuco wa mbere nagomba gutanga. Umuco wa kabiri, twisunze ubwo bubasha duhabwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ibi by'amashirahamwe, tunaravye uwahora ari umuyobozi w'ishure Equateur ngaha, yahunze igihugu agahunga ubutungane, twaciye dufata ingingo yo gushiraho umuyobozi mushasha. Uwo muyobozi mushasha akaba yatanguye akazi kiwe itariki 18 z'ukwicenda 2024. Uyo nawe ni Dr Jean Bosco Ndayishimiye. Ibiza gukurikira araza kubibwira mu gihe aza kuba ariko arababwira ibijyanye n'ubuzima bw'ishure ngaha, kuko byose ndabyinjiramo. Ishure riri ukwaryo, ishyirahamwe ryarishinze riri ukwaryo.
ni ukuvuga iki ni ikimenyetso cya kabiri cyerekana yuko inzego zari zateguye ivyo birori byo gushikiriza impapuro z'umutsindo ari inzego zibifitiye uburenganzira nk'uko amategeko abivuga. Ikindi cya gatatu nagomba kuvuga, nagomba ngaruke ku kintu kijanye n'umuntu yitwa Maragia Isaac, uno munsi ari we yituye ubushikiranganji avuga ko ari we muyobozi w'ishure uno munsi, kandi azi neza yuko atari byo. Ni ukuvuga ko Maragia uno munsi si umuyobozi w'ishure, Maragia uno munsi si we aserukira ishirahamwe AIGD imbere y'amategeko, ivyo arabizi. Tugatangazwa rero n'ukuntu agenda kubesha indongozi zacu, agenda kubesha ubushikiranganji avuga yuko hariho ivyo byakozwe cyangwa bironderwa bikorwa n'abantu batisunze, badafise uburenganzira bwo kubikora. Maragia rero uno munsi turiko turavugana, Maragia uno munsi ariko aronderwa n'ubutungane. Hariho manda d'amener ngiyi nayo nyine muraza kuyibona, ni manda d'amener D15 numéro 1194/ND.F, je crois, oui, /N.S/N.I, yasohowe na Cour d'appel yo muri Muha, yasohotse itariki 3 z'ukwezi kw'icenda 2024. Mugabo imbere yaho uko nabivuze, iyi manda d'amener yagiye gusohoka umuntu bita Maragia yamaze guhunga igihugu. Hejuru y'iyi manda mubona ngaha, nagomba mudufashe kumenyesha yuko uyu muntu non seulement ariko arondegwa na parquet na Cour d'appel, mais aussi ariko ararondegwa na Parquet Général de la République muri convocation yayo y'itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo. Ni petite ntuzenye correction, ni Cour d'appel ya Ntahangwa niyi murondera. Hanyuma hejuru ya Cour d'appel hari convocation irondera Maragia yatanzwe na Parquet Général de la République. Kubera iki yo convocation imurondera, mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze abanyeshure babanje kwandikira ministère basaba ministère ijejwe uburezi ko yobatunganiriza mu kubaha impapuro z'imitsindo zabo. Ubushikiranganji bwaciye bubasaba yuko bokwitura ubutungane. Abanyeshure baca bitura Parquet Général de la République. Procureur Général de la République akonvoka Maragia Isaac, akonvoka na mutoyi wiwe yitwa Evans Motari Maragia. Arampamagara na jewe, ahamagara n'uyu muvugizi w'ishure, ahamagara n'abaserukira abanyeshure. Turagenda, Procureur Général de la République aratwumviriza. Procureur de la République amaze kutwumviriza, Maragia wenyene imbere ya Procureur Général de la République asinya urwandiko rwemeza yuko we nka Maragia ikibazo kijanye n'impapuro z'umutsindo z'abanyeshure bize kuri universite ya Bugema mu Buganda agiye kugitorera inyishu wenyene. Aca atanga ikiringo c'uko turi mu kwezi k'umunani, aca atanga ikiringo c'uko itariki 31 z'ukwezi kw'icumi ico kibazo azoba yagitoreye inyishu, diplome z'abanyeshure zabonetse.
kugeza n'iyi saha tuvugana rya sango yatanga ntiyaryubahirije, ari naco gituma uno munsi Parquet General de la République iri kirarondera umuntu bita Maragia. Jewe rero ico nabahamagaye kugira ngo mwebwe mufise ijwi rigera kure, mwebwe banyamwuga mudufashe gushikiriza ubu butumwa. Umuntu bita Maragia uno munsi ariko arabesha abantu, akavuga yuko inzego zihari zitari mu mategeko, ivyo avuga ari binyoma vyambaye ubusa. Ibi vyemeza nabiberetse, nimwashaka muraza kubiraba, sinzi binakenewe mu bifotore, mugende mubifise, ntihagire ejo umuntu wese azobabaza ati ibi bintu mwavuze mwisunze iki, mubabwire muti ivyo twavuze ngibi ibi vyemeza. Ahubwo uwo bafise amakenga agende atohoze izi mpapuro tuzoba tubahaye, arabe ko ari iz'ukuri cyangwa ari impapuro twirondereye. Mugabo impapuro muza kubona ngaha ni impapuro zatanzwe n'inzego zizwi n'amategeko ngaha mu gihugu kandi zibifitiye ububasha. Jewe rero ahanje ndageza ngaho, nabashikirije uburamutswe ishure ngaha, ibibazo bijanye n'ishure muraza kubiganirako. Jewe nari nashimye kubaha uwo muco kugira ngo mutahure, muze kumva yuko ivyo umuyobozi w'ishure aza kubabwira aza kubibabwira nk'umuyobozi w'ishure ariko arakora kandi akora mu mategeko yashizweho hisunzwe amategeko. Murakoze cyane.